Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri uyu mwanya mwiza cyane, umwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church rikorera mu Cyaramagahe. N'ishengero rikorera mu Cyaramagahe hafi ya station, no kuvuga ko uvuye kuri station Kobil iri ku ibarabara rya 10 ryo mu Cyarama, ucuja rero ku ibarabara rya 11 ryo mu Cyaramagahe. Nuvuga ko ari barabara bita iry'amabene. Ego aho n'ishengero rya Hope Church rikorera. Kaze rero mukurikirane ikiganiro ciri shengero, mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo muri ryo shengero nyene ryo mu Cyaramagahe, ishengero rya Hope Church. Ego twama tubashikiriza rero ivyo Yesu ariko arakora hirya no hino, kandi akaba ariko abikora mu ishengero rya Hope Church. Yesu rero yama yakoze byinshi, kandi muri ivyo byinshi ariko arakora nawe arashaka kubigukorera, kuko nta mpamvu nimwe yotuma atakugirira neza nawe. Ariko arakora ibitangaza mu bihugu bitandukanye no mu Burundi, ariko arabikora mu ishengero rya Hope Church. Twama tubona rero ibitangaza bikoreka, impumyi zihumuka, abagwayi bakira, bagwaye ingwara zitandukanye, ingwara zananiranye kwa muganga, ingwara zananiranye hirya no hino. Twama tubona rero Yesu ariko arabikora ngaho muri iryo shengero rya Hope Church. Twama dufise amiga misi yose ya Mungu isaze 2 n'igice, hageze ko dutangura, kandi uwo mwanya ni uwo mwanya uko Imana ikorera ibitangaza kugira ngo abantu biwe bashobore gutabarwa. Yesu arakeneye gutabara abantu biwe, rero yarateguye hano nkaho kugira ngo nawe ugirirwe neza. Nahakubwiye ntihagoye, turagwaye kaze. Reka rero mukanya tubaha umwanya wo kumva intahe z'ivyo Yesu ariko arakorera muri ico kibanza. Ni vyiza cyane, kandi vyiza cyane gose. Ntituza kubaha intahe zose, tuza kubaha intahe nke muri zo. Ivyo Yesu ariko arakora ni byinshi cyane aho mu Cyaramagahe mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibikorwa byinshi cyane, turaguhaye kaze rero. Ego ariko rero tuza kubigaragaza byose, ntituza gushaha intahe zose, tuza kubaha intahe nkenya cyane muzihari mu byo Yesu ariko arakora. Turifuza ko nawe ugirirwa neza, ntihagoye. Twavuze ko ari mu Cyaramagahe kujya 11, utahabona neza bivanye kumbure na quartier ubamwo, urashobora gufata bus canke taxi, voiture, tukutuku, moto canke kinga. Aho bose rero barahazi. Bus nayo wifatiye muri ville igushikana kuri station Kobil, aho ni kujye 10, ucuja kujye 11, no kuva ibarabara kurikira kujye 11. Uhagaze ukacura muri Cyarama, ucubona ishengero ryanditse ko Hope Church, ni ishengero ryitwa Hope Church. Turagwaye kaze rero, ni kwibarabara bita iry'amabene, ni hafi y'uruzi bita Gikoma. Ego ni hafi y'uruzi Gikoma. Naho ufata umumotari canke bajaji canke taxi voiture, kamubwira ati njana kwibarabara ry'amabene riri hafi ya Gikoma. Aba taximene bose kiretse watanguye ejo, abandi bose rero barahazi rero ahantu hari uruzi Gikoma, n'iryo barabara bita iry'amabene. Rero turaguhaye kaze kuri uyu wa Mungu. Tuzatuko turasengera rero abantu bagwaye n'abafise imitwaro itandukanye. Urashobora kuba ubwaye kumburika ivyimbe mu nda, urashobora kuba ugwaye iseseme, urashobora kuba ugwaye ingwara yose, umugongo, imbavu n'ibindi, amaguru rero urashobora kuba yagwaye, amaso, umutwe, eka ingwara ziratandukanye kandi zifite amazina menshi. Rero ku munsi wa Mungu zo bari umunsi wo kubasengera, turabahaye kaze rero kugira ngo ntuzocererwe. Kandi turifuza rero kubona Yesu ariko aragukorera ibitangaza, Yesu ariko arakugirira neza. Kandi kuri uyu wa Mungu rero
izo ari umunsi wo kurangiza ukwezi, kuzoba ari umunsi wo kurangiza ukwezi. Turifuza rero ko tugusengera kugira ngo twinjire mu kundi kwezi, twinjire mu kwezi kwa kane tura mahoro. Ntituzi ivyo Satani yateze ku kwezi kwa kane. Oya, urabona ko kuri uyu wa Mungu izoba itariki 29, hazoba hasigaye iminsi 2, ni kuvuga ko izoba hasigaye itariki 30 n'itariki 31 kugira ngo tuheze ukwezi. Rero Satani arashobora kuba yateze mu kwezi kwa kane, akaba yateze ko ari uzogwara, ari uzopfa, ari uzogira accident, ari uzohomba, ari uzogira ibyago binabiriya. Aho rero ngomba kubwira umuntu yiremesha avuga ati je nta kibazo na kimwe mfise, nta mpamvu yo kuza ngaho. Ariko rero itariki 29 tuzofata kanya ko gushimira Imana ukwezi tuzote ko turarangiza kwa gatatu. Ariko kandi dufata umwanya wo gusengera rero ukwezi gukurikira, ukwezi kwa kane. Murazi ko na kera kwezi kwa kane rero kwarabamo imvura nyinshi, murazi kandi ko muri no misi heze imvura yari nyinshi cyane. Rero mu kwa kane murazi rero ko hakunze kuba hari imvura nyinshi. Rero wewe uzoze dusenga Imana itugirire neza twebwe n'imiryango yacu n'igihugu cacu tubamo. N'igihugu cacu tubamo kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe c'ingorane zizo mvura canke ibindi zishobora kuhaba. Rero turagwaye kaze ku munsi wa Mungu. Rero kuri uyu munsi wa Mungu itariki 29, kuko urabona ko izoba ari dimanche ya nyuma y'uko kwezi kwa gatatu, ntuzobure kuza wewe ukeneye ko ugirirwa neza, utabarwa muri uko kwezi kwa kane. Nawe ufise imitwaro y'ingwara canke ibibazo runaka, urashobora kuba kurarenganywa ahantu, urashobora kuba ubaye mu gasuzuguro hirya no hino, aho rero turashobora kugusengera kandi Yesu akakugirira neza. Nta mpamvu nimwe yotuma Yesu atakugirira neza, kuko yama yabigiriye n'abandi benshi cyane. Nawe we rero ni wowe ushikiriwe, kuko Yesu agira neza. Kandi ntaraba nkunzi, ntaraba ngo uyungu, urumva ngo uyungu avuka ha canke ngo uyungo ngo yakuriye aha, canke uyu yarigeze kuba mu idini runaka, canke ari mu idini runaka. Upfe kwizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uraza kubona ibitangaza, uraza kubona ubwiza bw'Imana, uraza kubona ivyo Imana iza gukorera. Reka tubakanya rero mu kurikirane zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, maze inyuma yaho ncangaruka kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana, tuce tunasenga. Ariko kandi urashobora kuba nakuvuze adresse ukaba utayifashe neza, ndaguha nimero z'umuprotocole kugira ngo niwagira kuzazanirwa ucumutelefona. Ucumutelefona ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Reka mukanya rero tubakanya kugira ngo mukurikirane izi ntahe, maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izi ntahe kugira ngo tubandanye tuganira, tuvugane n'amajambo y'Imana. Nizere cyane rero ko izi ntahe zagufashije. Uyu n'umwanya rero wuko ngomba ko tuganira ku majambo y'Imana. Ndagomba ko tuganira ku majambo y'Imana kugira ngo ndagusengere. Hari ibyo Yesu yifuza kukugirira ko neza, nawe urashobora kugirirwa neza. Ntiwavukanye ibuye ku mugongo, oya, ntiwavukanye ibuye ku mugongo. Yesu arashobora kugirira neza kandi akakwitaho. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Kandi jewe numva noshima Imana cyane, mfite ibyishimo byinshi. Umunsi nshitse ngaha numvise umusonga wafashe ngaha, yicara nyene biranka ko numva ubwenge burazimiye. Muga ndicara ndasenga, ndavuga ni Imana, je ndaza ahantu ndazi ko nza gutaha nkiza umusonga, ndawase mu izina rya Yesu. Mugabo uko mwabandaye musenga nkumva bandaye bigabanuka. Pastor atanguye kugira kuvuga ubutumwa, numva biko birahera bigenda bihera. None numva nakize Imana. Haleluya. Tarakiza Yesu agira neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nanje mpagaze ngashima Imana. Umwana amaze amezi 3 kuva nibaruse, sinigeze ndonka amahoro mu nda. Aho umukozi w'Imana ariko arasigura, naguma numva ibintu binjya mu nda nk'intozi. None ndashima Imana, numva ububabare bwose bwaheze. Haleluya. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya.
ndashaka gushima imana jewe ndasenga nkisengera kandi nkasengera n'umuryango w'iwanje jewe jo navuye ngaha kweri shize muhira ntangura kurondera amayinite ndatelefona mama wanje ari mwitenga si mama mba ni muka papa dore amafisinda ayimaranye imyaka 10 yari yaragiye kwa muganga nyene papa mwaha amahera bamubwira munda ari igihute mama je namubwiye we uraza kwera imana igiye kugukorera igitangaza ngo je sinzoza burya navuze byose bizokoreka mu izina rya Yesu byose ngira ndabikore nukuri umwanya wa pastor karasenga je nasenze ko ndumva yuko kurira n'amarira yagiye nagiye ko naza nukuri imana ihabwa icubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Jewe nfise intahe zibiri kuva nijoro tuvuye masengesho ngaha naributse ijambo ry'Imana hari ibintu byanshikiye ndikundagenda numva urunogo ngaha kwidosa ruriko ruzukukamwo intozi nka kurya nyene zova mu kinogo mugabo zigwa inyuma ngabo nguma nshima Imana jewe nimbembe ubuntu burozi nariye nibi mugabo ndavuga nti mu izina rya Yesu turanesha. Rero niyo mpamvu nari ndababwiye ntabwo tugwana saba inyama n'amaraso. Icyo kimenyetso cyo nyene cyanyeretse ko aha ndahaziga gukira. Jewe nari umuntu musanzwe abanzi sinangana gutya je nararenza n'ibiri jana ibiro byinshi sinabyize. Narafatwa izo hypertension zikankubita hasi nkaruhukira mu zakoma abaganga bagapima ingwara zose bakabura. Ubu rero ubu onye je numvise ikinyanya kije bihera mu mutwe ndatimba hose umubiri wose gushika ku birenge ndashima Imana nakira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ego je mpagaze ngaha hari igitangaza Imana yakoze beshi nukuri vraiment nibidasanzwe. Ira mugenza wati vyacu birakingiwe. Ivyacu birakingiwe. Jewe naraduze miliyoni biheze nduze buca kwa mbere manuka kwa munja gusenga. Ngiye gusenga ntaraja gusenga natwe telefone gusharija sanga impuzu zose rishakoshi babitwaye ndi muhira. Ariko ndabwira mama ntizi impuzu zanje zizogaruka arambwira ngo abantu mukijijwe umufise ukwizera ukundambwira je zizogaruka. Kuwa mbere ngo bamanuke nasanze zimwe bazizanye ejo naho bambwiye ati ishakoshi na bibiliya ko byose bitwategese kugaruka numera ni Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Muri 2012 naragize agisida bamaze kumvura namaze imisi 3 muri koma ntavuga ntazi yondi harazamo n'ingwara yo kuziba amazuru sinumva ibimota hari igihe ko turasenga kuva kuwa mbere nzasenga numva ntangwe kugenda numva ibintu bimota mu mpera amashima yewe nta muntu afite ibintu bimota tupime. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe kandi ubyukuri ngaha hari Imana koko. Eka ndabasabe kiba munabwira mugenzi uko biri kose Imana iri kumwe natwe. Uko biri kose. Jengira mbwe kubwigitangaza Imana nje kunkorera. Je nkicinjira ngaha anye ninjiye mfise ubwo uko ninjye rya mbere. Mugabo kuva umwungere ariko arasenga ubwo wanari mfise bwose bwaciye buhera n'ubu ntabwo nkifise. Yesu abaheza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ashimwe nanje ngomba mvuga igitangaza Imana yankoreye ejo Jesi nahora njye ubwabigori niyo muhira babusumye je baca basuma n'ubundi bw'iwanje umva basuma imigwi 2 ariko ejo nashitse mu ijoro saa moya zirenga sanga bagiye baje kurondera ubufu bw'iwanje ndavuga ati uko biri kose ndizeye je ni mureke ubwo bwabigori ndaburye naraburiye ntaco nabaye kare ndaburiye narara hanze makabugahera naguma ndiyara ariko ubu ntana kimwe guhereje ntaco byangize Imana ibayezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu ashimwe y'icyo Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane kuko nari narahebye gusenga byose nari narabivuyemwo naho abo twahorana mu makorale bambaza kubera ko utakigenda gusenga nkaca nitwaza akazi ariko uno munsi Imana yankoreye ikintu gikomeye cyane nari ku kazi ndibaza kubera ko atabakiriya ndonka hanyuma ku mutima nza numva ijwi rimbwiye ati genda gusenga iby'abakiriya byihoze Imana igukorera ikintu gikomeye cyane maze gukikangana nari mfise ubwoba bwinshi cyane sinari nezerewe ku mutima ariko pasiteri atangwe gusenga nagiye numva ijwi rimbwira ati uratabawe Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Vraiment uyu munsi ndiko ndaze no kuri eglise na jomenga vraiment sijewe kuko umengane nakubiswe umenga navunaguye amaguru hamwe no kuza nguma nsitara umenga naborewe me shitse nga dutangwe gusenga ubu ndakomeye ndashima cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu nashigwe hejuru cyane. Jewe Yesu yarankoreye ikintu burya nababwiye nti yankijije ikintu cyo kurya cyane yarangiriye neza cyane uti kubera iki ejo sinabisiguye neza jewe umuntu turiko turasangira wishinze utera inkuru mu kanya byabiheze wamenga ndimwe abantu babiri mugabo Yesu kuva nje ngaha Yesu yarafashe ubuhira avuga ati wa muntu murimo muve mugende tusigarane ubararanja bikeya kuko na Yesu yajya bikeya iminsi yari ku isi Yesu yajya bikeya mu gitondo nasenga ibijumbu bibiri kandi byanyirije na Yesu yasengera udufi dukeya n'udutsima dukeya kandi byaramumaze igihe ndashima ko nashitse ngaha narahinduriwe kandi kuva nkiri umwana narabivukanye kuva nkiri umwana kuko jewe twarasangiye n'abandi bana ku isani nkashinga kakarimbi tugasangira biheze wewe aho nagushingiye kandi n'abanaguhaye dukeya biheze wewe utarabiheza naca ndenga kakarimbi nkazi wawe urumva n'ibintu narakuranye kandi kwisengero bari baravuze ati mufate amasengesho yo kwisonzesha je nkagerageza wapi abo dusengana nkabona umenga baguma buzura mpwemuyera mugabo je nanje ndabiretse nka saa sita gushika saa munani nkaje numva inzara ijari nyinshi mu kubirya najya hafi ngira ngo ibaze none inusu y'umuceri n'inusu y'ibiharagi ibaze ko izo ndya zingana gute ariko ubu ndashima ubu numva merewe neza nta nzara ntaki numva umunezero gusa Yesu nashigwe hejuru amina. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe nani ndashima Imana uyu munsi nako hari ibintu nimaze iminsi isengera ariko sinigera numva basi ko noba nishyuwe cyane ko ndemeshejwe ariko uyu munsi ndize ko amasengesho nasenze ko Imana yampinduriye ibi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 6 turabe ngaha ku murongo w'icumi turabe ngaha ku murongo w'icumi havuga ngo aberaguzamwo amaso bose aramubarira ati ramvura ukuboko kwawe arabigira ukuboko kwiwe kurakira Imana ihabwe icubahiro. Aha yari Yesu yarakijije umuntu yaranyunyutse ukuboko yari umuntu anyunyutse ukuboko maze Yesu ari mu sinagogi abafarisayo baca baguma bamweraguza ko amaso baraba ko yohava akiza umuntu ku isabato kurazi rero ko abafarisayo bo baguma bategatega Yesu babona ko boraba ico wo mwandura ko rero kiboneka ko ari kibi. Yesu rero nawe yarakiza ku isabato yarakiza igihe cyose Yesu agira neza kandi no kwa Mungu nawe azogukiza n'abakugirire neza nibizoraba ngo ni kwa kangahe azokugirira neza no kwa Mungu azokwitaho kandi azogukiza vuguti amen. No kuvuga rero ko abo bafarisayo bamaze kumuraba Yesu nawe arabona ikiri mu mitima yabo aca mukiriza ico acabwira wa muntu anyunyutse ati ramvura ukuboko arakuramvura wa muntu arabikora wa muntu arakira maze Yesu acarababaza ati none biremewe gukiza umuntu ku isabato baguma bamwitegereza
kuko bari bazi ko baronse aho bamufatira. Mugabo bacabura aho bamufatira kuko barazi ko iciza gikorwa umunsi wari wose, kandi baciye babona ko Yesu ari Imana, mugabo babura aho bafatira. Nawe Yesu araza gukorera neza. Nimba yarakijije umuntu yaranyunyutse ukuboko, wewe ako kagwara kitwa estoma, ako kagwara kitwa amenyo, ako kagwara kitwa iryo zina ryitwa uto tuzina twose, ayo magwara dufise, wewe baza ko hari ico twovuga imbere ya Yesu. Yesu araza kukugirira neza. Nagutumiye rero kwa Mungu tuzatuko turasengera abantu bagwaye ibi canke biriya n'abafise ibibazo ibi na biriya. Ariko rero aho uri hose banza wifate aho ugwaye kugira ngo ndagusengere, kandi ndizera ko Yesu azakugirira neza. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data ugiriye neza, kandi akaba yagize amahirwe yo kumviriza radio muri no mwanya. Ndamusabiye Mana kugirirwa neza nawe. Ndamusabiye Mwami gukizwa nawe. Mana umukize iyo ngwara, umukize ibyo bibazo arimwo, umukize iyo mibabaro arimwo, wigaragaze nk'Imana mu buzima bwiwe. Satani amaramare, Satani aburi ico yokora kuri we, maze imigambi yawe myiza ufise ku buzima bwiwe uyikore. Ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo mani mucunguzi wacu, amen. Reka muri aka kanya rero tumvirize kano karirimbo karirimbwe na Choral Blessing Family yo mu ishengero rya Hope Church, ishengero rya Hope Church. Reka tumvize kano karirimbo. Mugabo ndakwibutse ko nakubwiye ko Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko abikora mu ishengero rya Hope Church. Ego turagwaye kaze kwa Mungu, uzoze nawe tugusengere. Wumvise ibitangaza byo Yesu ariko arakora, ivyo mbere byari bimwe mu byo Yesu ariko arakora. Nawe uzoze tugusengere. Yesu arakeneye kukugirira neza. Arifuza ko umererwa neza, arifuza ko uronke ivyiza, arifuza ko uva muri ako gasuzuguro, arifuza ko uva muri izo ngorane, arifuza ko izo ngwara zo kurekura. Rero uzoze kwa Mungu tugusengere. Gwera 2:30 niho tuzoba turi, kandi adresse mwayumvise ni mu Cyaramagahe, kwibarabara rya 11, hafi y'uruzi Gikoma, ibarabara bita iry'amabene. Ugeze kuri iryo barabara ucubona ishengero riri hafi cyane. Ego Yesu akugirire neza. Reka tubize kano karirimbo kaba Blessing Family. Yesu aguhezage. Hosanna,
barakoze cyane blessing family kuri ako karirimbo kabo keza cyane ni umugwi wo mu ishengero rya Hope Church. Ego ndabona rero ko umwanya uri kora tujana naguhaye kaze naguhaye na nimero za telefone, reka ndazikwibutse gusa ndakwibutse ko ari 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Ego ndakwibutse kandi ko itariki 12 z'ukwa kane tuzoba dufise igikorane c'abamama aho bazoba ariko bariga bijanye n'urugo rutunganye. Turasavye rero abashinga nahe abapapa abagabo murekure abadamu banyu kugira ngo baze kwiga izo nyigisho, mbere n'abigeme bakuze no kuvuga abigeme bageze nabo barekure kuja muri izo nyigisho ngo naho uca umugani umwana asinziriye. Ego itariki 12 rero z'ukwa kane zo bari Pasika isaha 9 abamama n'abigeme rero bazoba ariko ariga kandi bazoba bafise umwigisha mwiza cyane abishoboye kandi abizi cyane kandi yama yabikoze yama yigishije ingo nyinshi zikabohoka ingo nyinshi zikaronka ugukira. Ego turabaye kaze rero kugira ngo muzoze. Ndabibutse rero ko Yesu abakunda kandi abipfuriza ineza. Iki gitondo rero kikubera igitondo ciza, kikubera igitondo c'umugisha, kikubera igitondo cyo kubona Imana, kikubera igitondo cyo kuronka mu nyungu n'imbudandaza, kikubere igitondo cyo kugira ivyigwa byiza nimbura umunyeshure, cyo kugira akazi keza. Zuravuga amena zo kugira akazi keza, kugira amagara meza mu izina rya Yesu, ibintu byose bigende neza. Ahantu wa depoje dossier mu izina rya Yesu bayemere. Ahantu rero wari wagiye gusaba akazi mu izina rya Yesu bikunde. Uyu munsi ndawuhezagiye ukubera umunsi mwiza. Urabona ko kwezi kugira guhere turitaka 2026. Yesu akugirire neza, uku kwezi kurangire neza. Kandi kwa Mungu rero urazi izo bari tariki 29 Yesu agushoboje uzoze rero aho mu ishengo rya Hope Church. Yesu akugirire neza kukwezi gukurikira kandi n'imitwaro yawe Yesu ayishure. Uyu munsi rero iki gitondo ndakwifurije ko coba ciza cyane cyakataraboneka aho uzoshingira intaye n'abandi. Kuba wazindutse wumviriza aya majambo nkaya n'amajambo meza cyane ashobora gutuma wirigwa neza. Rero wirigwe neza nyene, wirigwane umugisha. Nimba warufise programme yo kusambana nibe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba warufise programme yo kuregwa canke kwiba canke kubesha, izo zose ntizikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ibyiza bize gukoreka uno munsi wa kane ukubera umunsi mwiza cyane, umunsi wo kubona ibyiza imbere yawe n'imbere y'abantu bawe n'imbere y'umuryango wawe. Ego rero ku munsi wa Mungu rero ntuzobure kuza, Yesu azobigushobozamwo kandi bizogenda neza. Yesu aguhezagire. Mari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengo rya Hope Church. Ndakubitse rero za nimero za protocol kugira ngo niwajuragirika ntubure kuhamenya. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Yesu aguhezagire ugira umunsi mwiza. Numva umengano banana ndakubwira, ariko rero reka tureke ibindi bikorwa by'iradio navyo bibandanye. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera ku Caramagahahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.